yego nk'uko mumaze iminsi mubibona muri ino ndwi turiko turarangiza guhera itariki 9 z'uku kwezi k'umunani turimo. Imana yaraduhejagije akavura, twaronse akavura mbere gushika naho abantu basigara bibaza ibibazo bati mbega ko iyi mvura tubona umengo irakwiye mubona twotera ibitegwa. Musanzwe muzi ko imvura ari ingirakamaro mu buzima bwa misi yose. Imvura murazi ko yeza imirima bagatera imbuto, aborozi ibitungwa vyabo navyo nyene bikatorera agahengwe kubera icitotahaza vyose. Na cane cane rero muri kino gihugu cacu muzi ko dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Imvura irafise akamaro katagira uko kangana. Aho rero bavuze bati mbega mubona twotera, yego iyo mvura irakwiye, muga naho ikwiye iyi mvura yamyeho. Ni imvura Imana yahezagije igihugu c'u Burundi kuva na kera, yamyigwa muri aya matariki nyene muri uku kwezi k'umunani. Abemera Imana mbere bavuga bati n'umuhezagiro Bikira Mariya yadusigiye aduze mu ijuru. Murumva rero ko iyo mvura yamyigwa kuva na kera. Uyu mwaka rero iyo mvura murabona ko naho nyene yaguye kandi ikagwa ari nyinshi. Ariko turavye ubuhinga dukoresha ntawo cavuga ko igihe c'agatasi catanguye. Kuko mu vyo twabonye dukoranye n'abahinga bo muri kino kigo ca Ijebu, hariho integekanyo twama tugira iminsi yose buri ndwi. Turabona ko iyi mvura muri iyi ndwi ikurikira itazosubira kugwa. Turabona ko mu bisanzwe naho habaho ihindagurika ry'ibihe, nibaza ko igihe c'agatasi kitaragera. Turiko turategurira hamwe n'abagize ibihugu by'aka karere ko mu buseruko ari EAC n'abandi n'ibindi bihugu vyashimye ko dukorera hamwe kugira ngo dushobore kutegekanya tuti imvura izotasura muri iki kiringo, igende muri iki kiringo. Tukaba rero tutaraheza ngo tugire ico dushikirije, ariko ivyo tumaze gushikako nuko imvura itaratasura. Nkuko twama tubigira buri mwaka, tuzoheza rero tubibashikirize nkuko twama tubigira mu matariki tuzoba twategekanije, kandi tubona ko atuma bitagora umurimyi gusohora imbuto. Ariko nkuko vyamye ntacobuza ko abarimyi bobandanya bitegurira igihe c'agatasi kuko ni ikinyene. Mu majambo make rero novuga ko imvura itaratasura, nukubandanya bayitegurira. Nayo ubu iyi ni imvura yamyigwa kuva na kera, n'ubu niyo yasubiye kugwa. Ntihagire rero abava biyumvira ngo barasohora imbuto. Ego iyi mvura ni ngirakamaro cane cane nko ku mboga no mu mirima isanzwe iri mu myonga, ariko ntiharagira ko itasura. Murakoze.